muri mwebwe umuntu wese ufatanye n'ibyatuzanye ngaha nashobora kutubwira izina mutubwira na hall bifatanye n'ibyatuzanye nibaze ko ako kabazo nokishyura ugerageze mu kuki. Yes, bonjour, bwakeye, mwese, je nitwa amazina y'ikirundi Ndemeye Bertrand, hama amazina y'akazi aryo byatuzanye ngaha ni Very Music, abatuba bakubo batanzi, ego hama hano ko mutubona twese iyi ni The Beats and Creation, harimo the same The Beats Band, ko bamwe mubazi, hama nanje naserukiye brand yanje SPE na jewe Nyene Very Music. Is my official DJ wanje yitwa Batman. That's one of my manager, personal assistant yitwa Firefly. Tukaba twakoraniye ngaha, baza ko abari bo baza kundusha kubivuga gose bagira introduction. Murakoze nanje nitwa Irankunda Jo Christian, ku mazina yo kuri scene nitwa KIKI Ture, nkaba ari jewe ndongoye Beats and Creations, igisata gikorera muri entertainment, cishinze ku guteza imbere umuziki ndundi n'akaranga ko mu Burundi, turabiye ku mpano abarundi basanzwe bafise, aribo abaririmbyi nka Very Music n'abandi. Igikorwa rero nyamukuru caduhuje uno munsi ni produit nshasha twebwe tugerageje turiko turalansa, yerekeranye na yitwa Indundi Live Factory. Indundi Live Factory isigura yuko aba artiste bo mu Burundi turabashaka batangura kuvuza live mu ma concert yabo no mu bintu byabo bitandukanye, tukababona badugije produit yabo kuri ku rugero rundi. Nivyo rero uno munsi twahuriye ko kugira dushobore kubitanguza icese imbere y'abatubona, namwe bwe mushobora kudushikiriza gushikiza amakuru kure. Nivyo vyaduhuje uno munsi. twabonye ngaha Berry yavuze abo basanzwe bakorana ego kuri ahanye hari Eben niwe manager wa Beats, the Beats Band. Aba nabo mubona ngaha hanye hariho Pacific, asanzwe ari urongoye Beats Band na Shofan mu ba artists, abaribo nyene basanzwe bazokorana cyane na Very Music kugira dushobore kugera kuri iyo ntambwe twishinze. Okay, reka mpere ku kibazo ubajije cha Beats and Creations dukora iki. Beats and Creations turi muri entertainment, dukora promotion ya art na talent y'abarundi. Mu gukora promotion ya art na talent y'abarundi no gushira hamwe inguvu kuvyo twebwe dushoboye n'ivyo bo bashoboye, tukabishira hamwe kugira havemo produit nziza ishobora kuryohera auditeur wese canke n'umuraba wese. Ugarutse ku co wambajije cerekeranye nuko n'ivyo tugiye gukorana nabo, ukungene tugiye kubikorana, novuga ko ari kuryohora cyane indirimbo ziwe mu buryo bwa live music,
kugira ashobore niyo ashobora kugera imbere ashobore gupresenta ikintu ciza gishobora kuja kuri échelle mondiale canke internationale kugira dushobore kumubona ari umu artiste nk'abandi bose dusanzwe tubona ngaha anye muri sous region n'ahandi hose niconye cyane comme twebwe dufise inguvu zo kuvuza tukaba dushobora kuvugiriza kandi tumaze no kuvugiriza n'abantu benshi batandukanye twiyumviriye yuko biri ngombwa yuko abiwacu abari bo batangura kwanza kuboneka kandi babone ko iyo talent kweri iva iwacu kandi twebwe ico twamaze gutahura nk'abasanzwe bari muri ibi by'umuziki nuko tuzi neza yuko mu Burundi dufise amatana manini cyane manini tuyahaye inguvu zose zishoboka ashobora kugera kure gose nivyo cyane angerageje kucishura icyo kibazo bwa mbere twarahuye nabo ntaramenya ko bafise iyo ide kuko narabishaka cyane arabyifuza gose gukorana na bands urabona biragoye gushika wiyabikiwa ko live ni ikintu bisaba ko umenyera ukora practice buri munsi kandi ikintu kiryoshe cyoroshe so mu kubyifuza rero hari ibintu twakoranye hama ndabaproposa nsanga iyo ide irahari ni juste ku mwanya wabo utari bwagire wo kwishyira hama ncambwa ati pourquoi pas tutotangurana na jewe sibyo uko urabye umuziki uno munsi au niveau international kuko yabivuze uno munsi bariko badandaza umuziki wa live cyane sinzi ko mumaze kubibona so je nibaza ko muri kwa gukuza umuziki wanje cyangwa umuziki w'u Burundi en general nahisemwo kugira gose umuziki wa live kuko hari ibintu na submitting byinshi bakansaba ama performance live urumva ibyo byose bikaba nk'ibisubizo inyuma so rero ngize ndabibakoza cansanga nabo barafise iyo ide cyo turahuza ndavuga ati pourquoi pas tugira partenariat tugatangurira n'abandi ba artiste inyuma ndibaza ko bazogenda bamenyesha bariho baciye bakurikira hama ndavuga ati bana reka SPE igire partnership na Beats and Creation sivyo hama nyine mbonero n'akaryo kugira umuntu umupromoter cyangwa uwari wese zonyifuza kuri concert live abimenye kuzoba turi kumwe band unique ari the Beats band pardon nico nashatse kuvuga bose avye ko medie playback zoyigira nayo nyene mugabo unyifuza ama concert ya live amenye ko turi kumwe na the Beats band nico hanini nashaka kuvuga muri kwa gukura kwa guterera ngerageje kumwunganira nuko mu bintu vya mbere vyatujyoheye nuko twasanze umu artiste Beri Music yaramaze gutahura hari karaje yaramaze gutahura na step ikurikira iyariyo urumva biduha n'inguvu nyinshi biduha na courage yo kuvuga tuti reka dutangura ahubwo twatevye urumva kuko umaze kumva twebwe tukibifise muri ide ukumva umu artiste araje arakubwira ati ahubwo nanje nivyo nashaka nta kuntu nakumwe tworeka kubitangura kubera nivyo bikenewe nivyo akeneye kandi nivyo n'u Burundi ngahanye bukeneye kugira amatano atandukanye aduge hejuru ego ikibazo cyiza nibaza ko bigiye kongera ikintu kinini cyane kuko umuziki wa live ufise ubundi buryohe siko no explaining no bisigura ufise izindi nguvu niyo ngenda akunda kuza mu karaoke yabo ufise izindi nguvu urafise ikindi kintu watira mu bantu so ni nawo natanguye mvuga ko uravye neza ugize analyse ku isi ari wo muziki ariko baragurisha sana
kuruta bya playback ibikiri sibwa ni nawo muziki je nakuze nuko gusa kugira live urumva bya gitangura byarangora kubera byasaba band bigasaba ko mugira ama repetition kenshi kugira mumenyerane nanje urumva ubwo buryo ari bwa buronke cingira imana rero nkaba abafisi iyo ide nanje ndayifise nari ndabyifuza kuva kera kuko nkuko baba DJ ngo igiti bizonyongereza ikintu kinini cyane hari abantu baba bifuza kugutumira mu event kanaka mugabo bikabonanira kwera batarabona performance yawe ya live ukuntu usubiramo indirimbo zawe kuko urumva ku CD ntashobora kumva cyane Berry Music wari ijwi rya Berry Music riryoheye gute mugabo si ureze nswima urashobora kumva exactly mbe ya kwa kuntu yaririmba ni kwa kundi nyene cyane bibaza rero ko je ari experience nini igiye kwiyongera ko gukorana deja n'umuntu ufite uburambe ku ma platform menshi canke ama scene menshi live KIKI Ture nibaza ko ari bake batamuzi hano so nibaza ko nico ari aho umuryango adodoye ko bigakunda tuzokora aho badodoye bigakunda tuzokora urumva ni kwa gukuza industry musical kandi nico kintu nibaza ko twakujukira kuja hamwe tugakorera hamwe hama ikindi kuko namwe mu badanya mudushigikira ama media kuko atamwebye ntatwe Okay, murakoze. Je nko kumwa James nitwa Pasi. Amanga bandongo the big band the chef wayo. Amanga ndi kumwe ni Hejuru technique sibyo. Twebwe tugiteguriye ko bimeze kose umuziki ni ama repetition menshi kuwaranja kugira abantu bazokumva nyene uburyohe bwa live music kubera ego nivyo nitwo tuvuza muri studio mugabo hariho touch ya studio hariho na touch ya stage sibyo ubwo rero twebwe tuzogerageza kwaranja imiziki yiwe turabe ko twishira ku rundi rwego yatwifashijemo na band dukorana n'abarice gusa naserutse na shofani hariho abandi benshi dukorana sibyo ko tuzoja ku kivi then twaranje umuziki bikunze turashobora no kurondera abandi bashobora kudufasha kuyaranja ko si ibintu byoroshe yazo ko tuzogerageza gukora gutyo ko live n'ama repetition menshi gusa uri muri practice birakunda nkuko ndamunganiye gatoya nkuko KIKI yari yabivuze opetana irahari kandi bamaze kubikorera n'abandi benshi wanashima uretse n'abarundi kandi bikagenda neza cyane so rero ubu rero kuko twebwe urugamba tuvuga ati dufise nubwo gukuza umuziki wacu mu Burundi so rero kamemere nk'iby'iwacu nka ya ntambara turi nimwe tuvuga ati dushaka ko umuziki uduga yoza kameme ubu twikora cyane gose kabisa kugira ngo iyo nivo aho hantu twifuza ko umu-artiste wo mu Burundi ashika tuduge twese kameme kandi ni nyiri wacu ni nyiri kuba wo tuzokorana abaririmbyi kuri twese kandi n'umuziki en general w'u Burundi bizogenda neza cyane Iflo natwa dushaka creation amwe na Berry Music mu bisanzwe byose ndakubona ko eske mu makoranye z'abagenzi cyangwa mu makoranye kuko bamuzinanye kuva kera nshaka kumenya byinshi ku bijyanye na muziko ntabwo twashyize tubona cyane niba ari iby'umuziki cyane kuko iyo ari nka konta ejo ntituze kubumvira indirimbo abazizi baduhinzi byakunda gushika Abica kabiri beat and creation yatanguye ryari ndagimaze gufasha abantu bangana gute ndaba bimaze kuramura murakoze cyane reka subire kwipresenta gatoyi jewe nitwa Ishimwe Ebenezer nkaba di manager wa Beats and Creations the Beats Band the Beats Band
turafise aho twavuye tumaze umwaka n'igice presque dutanguye gukorera ngaha mu Burundi hama turafise aho twatanguriye turafise abo twagiye turakorana muri live tuze nk'abasani twavugirije bavuye hanze canke nabo ngaha mu Burundi rero the beats management twebwe na hamwe na SPE ya Beri turafise entente twagiraniye mu mpapuro zanditse nta bugenzi burimo turi abantu bari professionnel de deux côtés turafise ivyo twumvikanyemo turiko tukaba dufise vision yavyo twese hamwe turiko turakorera donc subugenzi cyane ikindi kintu cyanditse ni plan twagize nabo nyene barayumva niyo mpamvu nibaza yuko des deux côtés on gagne tous nta vyo kuvuga ngo harimo ubugenzi canke ngo nabiri n'akazi tugomba guteza imbere umuziki ndundi muri live kuvuga byageje kwivuga ntituzohagarikira kuri Beri music turafise n'abandi tumaze kuganira bariko barumva imigambi yacu ya Beats and Creations bariko barumva iyo turiko turaja donc ni ikintu gipanze ni ikintu canditse ndibaza yuko ari none mutubwiye yuko abyuka kirimo mbega gufasha umuririmbyi muri iyo Beats and Creations bifata imyaka ingahe canke mufasha imyaka yiwe yose gushika shenge urakoze cyane nibaza ko nkuko yavuze nta bugenzi burimo ni juste gufatana kugira dutere imbere twese biranditse twaricaye turavyandika kugira turinde tubibamenyesha nuko ibi twahisemo kubitangura rero bitakiri mu majambo so bibaza ko twebwe nta myaka twiri mise ngo urumva ngo dukorana umwaka umwe amezi tuzokorana habaye igihinduka nibaza ko tuzabamenyesha nk'uko twabamenyesheje kuko urumva abantu turi mu rugamba rwo guteza imbere industry cyane cyane ya live urumva ntitwavuga ngo bizofata amezi abiri gatatu tuba kuko urabona kumenya ngo twebwe turacari inyuma gato dusaba ingufu nyinshi mugabo sinzi igihe bizosaba mugabo nibaza ko tagiye kinini kuko dushizemo ishaka nibaza ko Burundi amatara mwese murabizi ko amatara ni menshi rwose ni juste twari tubuze nyene initiative nk'izo za Beats and Creation itanga